Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi ngo igiye kongereza inguvu kugira ishobore kuzuriza igihengeri c'imiliyaridi zirenga amajana ndwi na 200 zicibonekeza ku mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uza. Ayo akazotozwa nko ku matelefone ngendanwa, kw'itabi n'ibindi. Ubukene bw'igitoro n'ubu bubandanya kuvugwa mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu baciye abatonze bababwira ko imirimo ya misi yose yahagaze kubera umwanya munini ngo bawumara batonze, bikanashika naho bataha bataronse. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido. Ndasubiye kubaramutsa. Kumenya kahise ku Burundi ngo biri mu vyofasha abarundi kubana mu mahoro n'umutekano, akaba ari vyashikirijwe kuri uno wa gatatu n'uwanonosoye ibijanye n'imico, ari nawe yashikirije icigwa igihe hakorana umugwi severe ujeje ukuri no kunywanisha abarundi. Jean Bosco Manirambona yanamenyesheje ko ivy'amoko bivugwa mu Burundi bitamyeho, ariko vyazanywe n'abakoroni bari bafise ihangiro ngo ryo gucanishamwo abarundi. Ihangiro ry'ikiganiro kwari ugusubira mu mateka ya kure kugira tuyungurure amateka asanzwe azi. Aba dushyize mu bukoroni n'abakurikiye amateka bashatse ko tumenya tuyayungurure, turabe ahari shingiro n'ahatari shingiro. Rero tumaze kubiraba twatoye ko ubwoko buhari n'umunsi si ubwoko buhagaze ku maraso, mbere si n'ubwoko buhagaze ku mico, kuko nta wavuka ari umuhutu canke umututsi, umuntu yarabiba bivanye n'ubuzima afise. Twasanze ko ubwoko ari ubw'abarundi nk'uko ari ubwoko bw'abanyarwanda, ubwoko bw'abaha, ubwoko bw'abahavu canke abashi, kandi hagati mw'ayo moko harimwo iyo migwi y'abahutu n'abatutsi. Hanyuma rero ikindi ca kabiri kwari ukuraba duhejeye kuyungurura ayo mateka mabi yatumye twicana, yatumye Burundi bugira ibibazo bwagize. Icokorwa nuko ukuri kumaze kumenyekana, umuco umaze kumenyekana kuboneka, umuntu agendera hera, umuntu agenda abona yaje. Mu majambo make kwari kugira ngo dutosore uburozi buri mu mateka yacu yatumye atugira impumyi. Duhumuke, tumenye ko turi bene mugabo umwe, hanyuma dufate kazoza kacu mu minwe kugira uburundi bwacu butera imbere. Ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024 riherutse kwemezwa n'inama nshinga amateka ku munsi wa mbere, ngo ritegekanya kuzoduza amakori azoza afasha kugira haboneke imiliyaridi zirenga amajana ndwi na 200 z'igihengeri. Bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Odase Niyonzima, akaba yanamenyesheje ko bagiye gushira inguvu nyinshi mu gutoza ayo matagisi. Beaucoup d'amélioration. Twagerageje kurondera ahandi hantu hose hashobora kuba amarususi. Naha twashizemo amataxe sur la fortune kugira ngo abafise uburyo bwinshi baterere. Twarongereje amafaranga ku maplaque, twarongereje amafaranga ku itabi, twarongereje amafaranga no ku bindi bigugwa n'abantu bifise. Amamoto yagume yinjira mu gihugu, ayinjira rero uko angana kose dusaba yuko yodugirizwa sama moto yonyene inzigendeshwa zose twarongereje ko amakori ko twibaza ko
umuntu aguze moto umuntu aguze imodoka afise uburyo bukwiye kugira ngo ashobore kugira icyo aterereye mu kigega cya leta. Taxe sur téléphone mobile ko yo bari nyinshi icyo répercuter sur les usagers. Leta yakoranye n'abahinga bakora muri bya telefoni mobile ARCT n'abandi bagira control batweretse neza ko aya mafaranga mu bihugu byose atozwa kandi ko ata impact nini ata kibazo kinini bitera kuko nitwe twenyine tuyatoza mu bihugu barayatoza. Rero hari usanga abantu baca bareka gutelefona ugasanga batelefonesha WhatsApp abantu bakigwa kuri WhatsApp atandi tax dukurako. Rero ubu rero tuko turashiraho uburyo bwotuma ibintu muri telefoni mobile bikuba ko amatax akwiye naho nyene turabona tangorane zimwe zohaba kuko niko twenyine tuyatoza ko abandi bose baratoza. Ariko muri rusange bugikora ryose ritangwa n'amamenaje nk'iyi TVA itangwa n'amamenaje so les ménages qui consomment. Urumva rero les ménages ne peuvent pas échapper. Ahubwo rero tugomba gushira inguvu ni kuri conformité fiscale. Donc iyi conformité rero nuvuga ko abantu bose tugerageza ku buryo umuntu wese yategereza gutanga ikori n'itagisi aritanga. Icyo kintu cyane nyamukuru. Abantu bakwepa ikori bakora ntibarihe itagisi ntibarihe ikori burya nibo basubiza inyuma amafaranga yinjira mu kigega cya leta. Naho amamenaje muri rusangi nibo batanga ikori ajya bariha ku facture nibo bayariha nyine so menage gusa iyo haje gukategoriza niho rero duca turondera ahandi hantu dupreva nko kuri bisanga ba consommer pa abantu bifise twadugije ikori ku alcool ku liqueur ku vin umva ko twadugije ahantu by'ukuri abantu bifise. Rero mumva ko tutavyibagiwe niyo mpamvu robije mona iri kiraduga. Hanyuma handi twiyumvira ashobora kuzozana uburyo ni kibavuze kijanye n'amaminere. Leta iri kwashira mu nguvu nyinshi kugira ngo ijya code minier ishobore kuboneka vuba. Amakuru twabateguriye harabandanya umugambi w'igihugu werekeye uburaro waraye ushizwe ahabona utegekanya kubaka uko umwaka utashe inzu zingana n'ibihumbi 33 nkuko umushikiranganje ajejwe uburaro yabimenyesheje mu kiganiro n'abamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri. Mubegwa n'uwo mugambi ngo harimwo leta n'amazoronswa uburaro. Dieudonné Dukundane amenyesha kandi ko gushinga ibiciro vy'ayo mazu bizovana n'ibiciro vy'ibikoresho bizoba vyakoreshejwe. Nkuko Dieudonné Dukundane umushikiranganje ajeje inyubako yabishikirije inzu 33 nizo zitekanywa kubakwa uko umwaka utashe mu mugambi w'igihugu mushasha ujeje uburaro washizwe habona kuri uyu wa kabiri. Avuga ko leta n'abazotanga uburyo bari mu begwa n'uwo mugambi. Uyu mugambi muri market uvuga ko urimo imigwi 5 mu ambere cyangwa rwa mbere rwa leta uruhara rugira kabiri ariko basaba amazu uruhara rugira gatatu rw'abazotanga amafaranga uruhara rugira kane nuko bazubaka aya mazu bazongera mu societe bigize bimenyereye aduha n'amagaranti akomeye ku buryo ingwate zikomeye ku buryo tuzubaka amazu bazomara imyaka myinshi cyane. Hanyuma mu kugira gatanu n'abantu bazoguma batunganiriza abantu baba muri ingwate. Ku kijanye n'igiciro uburaro buzohagarara ko amenyesha ko bizova ku kiguzi cy'amafaranga n'ibikoresho byo kubaka. Ibiciro biratandukanye bivanye n'inzu umuntu azobafashe zose ntizingana zose ntizoba zubatswe kumwe. Hariho tuzokubaka izigeretse hariho tuzokubaka izitageretse. Iby'ibiciro rero ahanini bizova ku bintu bibiri. Ikintu ca mbere bizoba ku giciro c'amafaranga. Ngo amafaranga tugiye gukoresha sa amafaranga leta yashize mu mafaranga igiye gukoresha nagira bava bavyumva nabi. Hanyuma ikindi kigira kabiri bizovana n'ibiciro ku isoko by'ibikoresho byo kubaka. Ivyo nibaza ko ari bisanzwe, ariko iciza nuko abantu benshi turiko turavugana bakubwira bati jewe umushahara mpembwa ndabona ko nzorinda nkukuruka ntashoboye kuronka inzu yanje.
naho biruko umushikiranganje Dieudonné Dukundane yemeza ko igiciro mfatiro kiriho bivanye nuko inzu izoba ingana. Arakoze Jean Dodier irakoze yaduteguriye iyo nkuru ubukene bw'igitoro caba ico mu bwoko bwa essence canke mazutu burabandanya kwibonekeza mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura. Abantu ngo baramara iminsi batonze ibihungabanya imirimo yabo ya misi yose. Barasaba ko leta yokora ibishoboka kugira umuti uboneke. Clovis niyo nkuru. Kuma station nka Kobile yo kumutanga side Libajase yo mu Kigobe cyo kimwe na station Mogasi iri mu Nyakabiga nta na hamwe hari gitoro caba ico mu bwoko bwa essence canke mazutu. Bamwe mu bagendesha ivyuma bikenera gitoro bavuga ko bamaze iminsi 3 batonze. Mu je maze iminsi 3 ntakora kandi ndondera hose nabuze. Mba nko abo tinyongera n'ivyuma bose urumva iyo minsi 3 amahera yabo yose twahejeje tuyajya. Tunze n'imiryango kumva chaturara ubusa ubwera impamvu y'igitoro cinko nkorera hari mu Gihosha mugabo moto ntishura y'igitoro kiri astage ziri muganko kuva mu gitondo ntembera ha hose kugisagara naciye za Kamenge hose niyepfo za Kotebu Asiatique hose nabuze kugeza naha kumutanga. Ikindi naco ngo naho batonda imirongo ngo bapfa gutonda batazi n'igihe kizobonekera. Nako batubwiye ngo bamaze iminsi 3 n'abandi batonze urumva ntitwizeye turarindiriye nta wuzi ko kiza aho umuntu azina kimako kuza kuza dusaba ko twaronka igitoro kweri. Bavuga ko biriko birabagora uko babaho bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo. Bisanzwe tubayeho nabi uko twego abamotari akazi dufise nakanyene nta wundi mwuga dufise iyo tubuze igitoro ca duhangayika imiryango ikarara inzara. Nemwe dusabira nk'umukuru w'igihugu akareba ico yodukemurira katwubakira amasitasiyo hafi na hafi kazara dushirako ibitoro ko turahangayika gose. Ishirahamwe Hajidezo rikaba riherutse gushikiriza ko ririko rirategura ibigega vyo kubikamo igitoro kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti. Amakuru twabateguriye no munsi ni hano duciye tuyagarukiriza nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.